Iyo misoro ivugwa ifungiwe mu gashuka komisariya y'igipolisi mu ntara ya Cibitoki kuva ku munsi wa gatatu heze. Umuhuza w'abarundi yasanze babiri muri bo bagwaye kandi bashonje cyane. Niko guca basohora akabajana mu biro vya buramatari w'intara, abanza kubahembuza ifana n'umukate, aranabatumira ku muganga wo kubasuzuma, abona kubonana nabo mwibanga kandi umwe ukwiwe. Inyuma y'uwo mubonano niyo misore mu biro vy'umuhuza ntibashimye kuvuga vyinshi kuri bo, abari bo eka nico bafungiwe. Bamenyesha ko hakiri kare kandi ko umugwi w'amatohoza ugiye gushirwaho kugira hatangwe umuco kubivugwa ko iyo misore yoba yatumwe muri Kongo n'umugambwe MSD. Hariho umugwi ugiye gushirwa ho n'umuhuza w'abarundi vuba kugira ngo ushobore kwiga ico kibazo. Nibaza rero ko mwokwitonda mukarindira igihe uyu mugwi uzoba wahejeje gukora, bazoheza babashikirize ibizoba vyatohojwe, ariko ubu haracari kare umugwi utaratangura gukora. Ico gikorwa c'umuhuza w'abarundi cabaye mu gihe parke yo ngaho mu Cibitoki yavuga ko iriko irakora amatohoza. Mu biro vy'umuhuza bavuga ko urwego rw'umuhuza rwigenga co kimwe na parke nyene ko ataco bizokonona muri ayo matohoza. Urwego rw'umuhuza n'urwego rwigenga kandi mu mategeko agenga urwo rwego, nyene icubahiro umuhuza w'abarundi ararikuriwe n'amategeko amugenga gushobora gutuhuza ikintu cyose kijanye n'ivyo amategeko amwemerera, kandi ivyo abikora mu bwigenge bwiwe nk'uko amategeko abimwemerera. Hanyuma inzego ntizinjiranamwo. Nyakubahwa procureur ari muri no ntara ikarakora kuri iyo dossier, nawe nk'urwego rwigenga nk'uko amategeko abimwemerera azobandanya akora enquête ziwe. Naho atamutegetsi ashima kuvuga iyo misore iyo ariyo, uwatanguye gufatwa bavuga ko yishikanye yita Terence Sindayihebura, ni wari umuhutu wenyene muri abo batanu bose, ni nawe kandi akuze muri bo. Izina ryiwe ry'ukuri rikaba ari Jean-Marie Hakizimana, umuhungu wa Bosco Banyankiye na Gaudence Nizigiyimana bo muri komine Mwumba w'intara ya Ngozi. Yafatiwe muri zone Gasenyi ka komine Buganda. Abo bandi bane nabo bafatiwe rimwe, bafatirwa muri secteur Cunyu kwibarabara ry'indwi aho bita mu Kaburantwa. Ni Jules Nduwimana aba mu Ruziba rwa komine Kanyosha ni hano mu gisagara ca Bujumbura. Desire Nifasha avuka muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo. Alexis Nimubona na Gilbert Nkuzimana nabo bavuka muri komine Vugizo hariya mu ntara ya Makamba. Bavuga ko bajanywe muri Kongo kuronswa akazi ko kuragira inka, ngo bashitseyo basanga bajanywe mu gisirikare kivugwa ko coba ari ca DCI Kibiri, kandi ko boba barungitsweyo nabo mugambwe MSD. Abatari bake bakayibonamwo irementanya ngo ryo ariko rirakorwa n'ubutegetsi. Mukurindira ko ukuri kumenyekana, umuhuza w'abarundi ngo agiye kuvugana n'abategetsi ba Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira haba amatohoza. Aho ni mu gihe leta y'u Burundi yo yamenyesheje ko atamatohoza akenewe, kuko ngo leta ya Kongo n'inteko za MONUSCO vyahejeje kubeshuza ko atamisore y'abarundi iri kugataka ka Kongo mu myimenyerezo ya gisirikare.